Bagabo kuri bamwe bakunda kurya neza no kubaho neza no mu buzima ndakubwiza ukuri muze ndabereka ingene twateguye aka ka breakfast ndakubwiza ukuri. Bagabo turazi bamwe ntibagwinezererewe mugabo kubashaka kwiga karibu. Ndatanguye rero ndamena amagi 4 5 bivana nayo ufise na economy yawe. Bagabo ndakubwiza ukuri ko twari 5 ndaciye rero umenga ndamenya 6 atarindwi turaraba mu kanya 4 ndamenya 6 sawa rero. Bagabo hama rero umenya 6 uce rero usiramwa akunyu gakeyi murabona uko tuzaratwanza neze ndatwigiriye ndakubwiza ukuri. Bagabo naza ndisigaye nyene nzi kwigira neza ku nzara. Hama rero bagabo ubivange wasizemwa akunyu ubivange bitubwenge kandi ikindi naco amagi ntukeneye kuyakoroga mu mutwe ngo usiremwe ibirungo vyinshi akunyu karahagize mugabo wowe ukunda ibindi birungo mukama w'ikigongwe ntuswane. Hama rero ndari mfise amasambusa ndari ndazinze nsira muri konjerateri rero igihe ufise nyene akanya urayakuramo hama rero ukayaca uyakaranga ukunyene. Ndari mfise nyene n'amandazi nyene bagabo yoyo yaraye ndayakuyemo muri konjerateri kugira mu gatondo ndayategure ndayasireho. Hama rero ufise n'imikate ususiramo nyene ngaho kurundi ruhande usiraho imikate usufise nyene na twatu mbega batwita gute nta utujya mu kinorovezo bavuga boler mugabo ufise imikate canke tujya tuntuzeye utubagwete wosirako natwo nta kibazo. Amafuru yo ndari ndayaronze ndako hari hasigaye kuyakata nyene kugira tugire isahani y'amafuru murazi ko jewe baga kuri breakfast amafuru n'impaka. Bagabo nukuri amafuru y'amatunda ni vyiza nyene gihe nyene ubushaka kurya neza no kwiberaho neza utababaye fatugira agasahani k'amafuru udashaka kurya imikate yirira amafuru yirira amatunda nka Eva ndakubwiza ukuri nuko bagabo nuko. Hama rero biravana nyene n'ivyo ufise hari gihe ubu ufise nyene iyindi ntuze nk'amavoka iki wotugira insani y'amavoka. Jewe ivoka ryanze ntiryari bwashe neza nacene manza ndaririra nzorigezo. Hama rero tukata umwembe wawe urawuhwata ushaka ntuwuhwate mukama w'ikigongwe bikuvako ivyo ushatse gukora gusa ico nzi jewe uno munsi ndahisemwo kuwukata kuwutonora sawa rero. Hama rero tuwuhimbura nyene uko nyene hama tuwukataguramwo buto nyene kugira nyene kira muntu afise aza gutora duke yasire ku isahani yiwe. Igihe nyene uba woteguye nk'isahani nkuku ubuhaye abantu nyene biroroha kuyarya aho kuyasira ku isahani utayateguye no kuyategura. Igihe nyene ubikasuku mbese biba umuntu agira more appetite uragira apeti yo kuyarya wayatonoye ukayagira neza. Umuntu nyene ari ku meza ayafata biroroha kuyarya ari uko wayasira ku meza uko nyene. Ico kibuto umake sure kugitonora cyose kuko nta gusesagura muri iki gihe economy isigaye ibaba nukurya neza mu izina rya Yesu. Ndibutse wa umuntu avuga ngo ngutararonka ayagura inzu uje neza. Hama rero tusirako na blueberry nuko bagabo turenza kuko nyene hejuru kugira tugire tuboneke neza. Murabona iyi sahani ama apple ducenje umwembe imihwi ndakubwiza uko turarya twibereho neza tutababaye. Tufata rero agatomate ugafise ugakate nako kuko nyene hari abakunda agatomate zenda kunda agatomate naga fromage kumukate wanje canke nyene kugasambusa nyene ukagereka ko gato nyene ukagagira gasarate ku isahani mbese wewe wadukase uramenya ingene uturya don't worry. Hama rero bagabo gusa ni vyiza kubikata neza kugira bize kuba appetizing umuntu abibone neza niho nyene ugira motivation yo kuvyomora. Hama rero ukate kukumbure yawe nyene uko nyene hama bipange neza ucugenda ubisire ku meza. Murabona aka gasahani rero tufata rero ya panu yawe usuke kwa amavuta yaherayo utufata ka breba gato yakayiko usuke ko hejuru. Aya mavuta akunda kuryosa umurete nico gituma tudasiramwe ibirungo vyinshi ibi birahagiza amavuta n'intuzeye nakunyu. Fata rero za sambusa zawe uzirundure mu mavuta asushe gose wirinde satana tera hose ndakubwiza ukuri ayo mavuta yo gutarukirako satana akabara gufashe nuko
hama rero uce wigiza inyuma uca ugenda nyene usiremwo izindi zisigaye ntusiremwo zose ugenda ukaranga zike zike kugira nyene zishe neza zidafatanye. Ego hariho abantu benshi bose barundurira zose icarimwe muri ntuzeye, ntabwo ari vyo, ntizisha neza. Ugenda ukaranga zike zike, witonde muri iyi si, utitonze ndakubwiza ukuri bagabo ntabwo urambira mu gihugu sindakubesha. Ego bavuca umugani ngo ivyitonze vyari bitahumye, mbega niko babivuga sinzi, mwebwe mukize mwandike muri komentare nta kibazo mumfashe. Fata rero ya magi yawe uce gendo yasuke kuri ya panu nuko nyene, hama rero munyagire muri comment muri kuraba muri hehe, hama rero muvuge n'ibindi mushaka ko ndabereka ko duteka. Ayo masambusa ndobereka ingene bateka kuko maze kugira imenga video tari imwe tari zibiri, kuko ndarambonye benshi baranditse ngo bagomba kwiga ingene bazizinga n'ukuntu bazigira. Nzoza ndacisa munyene ndabereka ingene twazizinze. Izi sambusa kwere ziroroshe. Hama rero bagabo ndaringiye gutegura akameza, ndarisize ko nyene agasukari kayi n'agahawa. Hama rero ndagomba rero ndace amabuji. Kwacha amabuji rero navyo ni very important nyene kugira pendeza. Amashurwe yanze yari yaheze, nico gituma munye ntayerekanye, yari yasaze nari ndayasohokanye hanze. Nuko mugabo nta kibazo, akameza turagapendeza nyene nibiriko nta kibazo. Genda rero ufate wa mulete wawe uze urafata uduza gake gake usiramwo nyene ivyo biri hejuru kugira bize munsi, kugira nyene ukarange neza wume bukebuke, kandi ntusire ku muriro mwisi ndakwihanize. Mwebwe mutazi guteka ntabwo ari vyiza kuhurutura umurete ubu uteke nabi, ugenda usira ku gaburiro gake ugasha bukebuke mbese utawihutisize. Ego nuko ntimukomplike ibintu, nta kwipfuza. Murabona rero intuze y'udusambusa nyene kubera nyene tuba turi ready, n'igihe utwo wasizemwo baduhiye ucukuramo nyene ukadusira ku ruhande mu gasorori katwo kugira nyene muze gufungura ibintu bizima. Murabibona nta bintu bibi, ntabwo bigoye, biroroshe. Hama rero bagabo mufise n'izindi ntuze ideas kuri breakfast nta kibazo nimumbwire muri comment. Bagabo ndakunda iyo abantu nyene banyagira. Hama rero bagabo ndagenda nyene ndasira ku bikombe n'intuzeye nyene n'amasaviette kugira nyene tuze gufungura. Murabona ka Jonathan kari kavyuce, kari kaze kari kunyitegereza ingene ncopora mu gikoni. Hama rero bagabo nuko ndacensira ko nyene mpindura ku rundi ruhande umurete nyene cansira ko gatoye. Mbega iki gitoki citwa gute? Ntaco nzi mu kinoroveje, mu Kingereza ngo bavuga ni plantain mu Kingereza, mugabo ni ikintu ushobora gukaranga. Ndakakunda aka kantu uze kuri breakfast. Ndari mfise kamwe ndarimbonye gahiye mvuga ati reka ndagakarange rakene ndagakure mu nzira. Rero urashobora kugakaranga niho karyoha, uragatonora ukagakatagura uku nyene. Murabibona ukagakatagura uku, nsanza kugakaranga hamwe handi gukaranga amasambusa nta kibazo, ibintu biroroshe. Ego raba rero ndaciye mfata nyene ngenda ndongeramo dukeyi. Amasambusa yarahiye nta kibazo, wacuyakuramo uyasire hajya ku ruhande, usigaze nyene uruhande rw'intuze rwo gusiramwo ajya mu plantain. Hama rero nyene omelette nawo murabona kuri ready. Genda usire ku meza n'ibindi bintu. Murabona aka kameza bagabo bintu biboneka nice. Bagabo nuko sawa rero hama rero ugenda ukuremo nyene ibisigaye uhindurikize nyene ayo ma plantain kugira nayo yase neza. Jonathan yari kwitegereza nyene izingya nyene ndazisira ku meza. Bagavuga ati naza ni mumpereze ibyo kurya, ndakubwiza ukuri mvuga teka nsire ko ndakuhereze gatoyi nawe wihunirire wirire. Bagabo ibindi araza kuvyumvira mu mashereka, ndakubwiza ukuri. Murabona aka kameza kitegereze neza. Bagabo aha tugomba twicare tuvyomore, ndakubwiza ukuri. Ego hama rero ndagombye nkuremwe, hari hasigaye ziya plantain nazo ntizitwara akanya kanini. Ego ndacengera nyene ndazisira mu gasahani kavyo, abazikenera kuzirya barazirya. Sawa. Ego hama rero bagabo
Cawarura rero izi plantain nyene murabona ko zari ready ebagabo utu tuntu turi danje mu kuryoha sindakubesha hama rero dusire kw'isahani nuku ntabwo twari twinshi mugabo ebagabo utu turabaye sindakubesha hama rero dusira kw'isahani uhamagara baza gufungura hama ntubabwire ngo bon voyage ndakubwiza ukuri hama rero bagabo na mama yari yaje kuntemberera n'umwuzukuru wiwe bagabo bari baze hama rero twasize ko nyene icayi twatangwa n'icayi hama rero tutadusira ko nyene n'ibikenewe nyene amata nido kubayishaka ivyo kunwa akaji ebagabo ndakubwiza ukuri ubuzima bwari gudi sindakubesha hamaze rero ndagomba ntangure kuvyomora zewe murazi ko ebagabo imoto yanze ari kurya tutababaye nuko hama rero ebagabo tangura rero murye hama mwongere mugonge cheers for life ebagabo ubuzima buri good sawa rero mugire ibihe vyiza bye sawa tugomba tuvyomore.